nimwumvirize ijwi ryanje, nsaba Imana yanyu, namwe muzoba igihugu canje. Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino nsamirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana hiwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, nimusangwe amahoro n'akanyamuneza vy'umukama wacu Yezu Kristo yuriye mw'ijuru, ubu yicaye iburyo bwa Data. Kaze muri kino kiyago c'ijambo ry'Imana, aho tugiye gutega amatwi umukama ngo atuyagire kuri uyu wa kane udasanzwe ga wa kane wiyurira mw'ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristo. Turabipfurije mwese bavukanyi umunsi mukuru wa Sansiyo. Uwo munsi mukuru ubazanire namwe akanyamuneza, kuko Yezu Kristo ari mu buninahazwa akatubera mu ngoro kwase, kandi ko kubwiyurizwa mu ijuru ryiwe ari hafi yacu gusumba uko abamubonye ubwa mbere atarapfa ngo azuke babironka ko umugisha. Yezu yuriye mu ijuru ari hafi yacu gusumvya. Ese rero umukama yobagwiriza akanyamuneza kakabaherekeza mu nzira y'ubuzima bwanyu gushika umunsi mwahambije umukama wacu iyo yagiye kudutegurira ikibanza twese mu nzu kwa Data. Ngibi bisomwa rero tugiye kuzirikana. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ni mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Izaburi iza kudufasha kwitsa iryo jambo ry'Imana ni izaburi dukura ni izaburi ya 46. Igisomwa ca kabiri tugikura mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi mu kigabane c'9 kuva ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 28. Umuntu agaca simbiza ku kigabane c'10 kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 23. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza mukama wacu Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka, ni mu kigabane ca 24 kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 53. Ehe rero dutega ugutwi umukama, tumwumvirizanye umutima wacu wose muri aya majambo yose tugiye gushikirizwa. Igisomo ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Mu gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we, naravuze ivyo Yezu yagize kandi yigishije kuva agitangura gushika umunsi yurira mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko babatumwa yari yitoreye ku bwa mutima mweranda. Aho amariye kubabara, abo batumwa nibo yabonekeye, abaha imenyetso nyinshi zo kubereka ko ari muzima. Amaze iminsi 40 ababonekera, yongera abayagira ivy'ubwami bw'Imana, ngo ahengere bariko barasangira imfungurwa, abategeka kuguma i Yerusalemu ngo barorerereho wa muhango Data yari yabahaye. Ababwira ati, Yohani yabatirisha amazi, mu minsi iza kuza mwebwe muzobatizwa muri mutima mweranda. Abari bahakoraniye barahava bamubaza bati, mbega mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Abishura ati, ivyo kumenya igihe n'isango Data yigeneye wenyene ubwiwe si vyanyu, mugabo muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira mu kubururukirako. Muzoca muja kumbera ivyabona i Yerusalemu no mu Buyudeha bwose no muri Samariya, mugarukire iyisigarukira. Ngo aheze kuvuga ivyo, babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramupfuka, ntibaba bakimubona. Bakiraho bahanze amaso ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baja babona abantu babiri bambaye ivyambagwa vyera, bababwira bati, mbega abantu bibugarire, igituma muguma muhagaze murangamira hejuru ni iki? Uyu Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Ntara zose iyo muva mukagera nimukoma amashi, muvugiriza impundu Imana mu kanyamuneza kamuje, kuko ariyo mukama rudasumbwa mutera koba.
mwami w'agakura aganza isi yose. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Curarangira Imana yacu, curarangira umwami wacu, curaranga. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Kuko Imana ariyo mwami w'isi yose, nimuyiririmbire ururirimbo rw'akayazwe. Imana yarironkeye ubwami mu mahanga yose, ngo yongere ivyagire ku ntebe yayo nyeranda. Imana iraduze hagati y'abayivugiriza impundu, umukama araduze hagati y'abamuvugiriza inzamba. Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Kristo ntiyinjiye mu ngoro yagizwe n'abantu, yubatswe n'abantu n'ikigereranyo c'iyukuri. Yarinjiye mw'ijuru kugira ngo aduserukire mu nyonga z'Imana. Ntakeneye guhereza inkuka yiwe kenshi nk'uko umusaseredoti mukuru yahora yinjira mu ngoro rimwe mu mwaka guhereza amaraso atari ayiwe. Koko iyo biba bityo aba yarinze kubabara kenshi kuvaho isi iremewe. Ubu noneho yaraserutse rimwe rizima, ubutigu bugeze, kugira ngo aranduze igicumuro inkuka yiwe. Nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma bagaseruka mu rubanza, niko na Kristu ahamariye kwitanga rimwe rizima ngo akure ibicumuro vya bose, azoseruka ubwa kabiri atazanywe n'igicumuro, ariko azanywe n'abamuroreranye igishika ngo abarokore. Tuzi neza yuko dushobora kwinjira mu ngoro kubera amaraso ya Yezu, duciye muri ya nzira nshasha kandi nzima yaduciriye, muri wa mukingo w'impuzu umenyesha umubiri wiwe. Dufise kandi umusaseredoti mukuru atunga umuryango w'Imana. Nuko rero nitwegere dufise umutima utagira agahemo, dufise kandi ukwemera gushemeye, ducucagiwe ku mutima, tuvanywemwo ibitwagiriza kabi, kandi twuhagijwe ku mubiri n'amazi adutyorora. Nitugumye amizero tudatirigana, kuko uwaduhaye umuhango akwiye kwemerwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza mukama wacu Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda mu kigabane ca 24 kuva ku murongo wa 46 gushika ku murongo wa 53. Umunsi umwe Yezu yabonekeye abigishwa biwe ababwira ati, vyari vyanditswe ngo Kristu azobabara aheze yizure mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi ngo kw'izina ryiwe ikigongo bacumuye bagirirwa kizokwigishwe mu bihugu vyose, mbere bitangurire i Yerusalemu. Kandi nimwe muri vyabona, nanje nza kubarungikira ico data yabemereye. Yamara mwe muragumye muri ico gisagara gushika muronke ubukomezi bw'uwo mwijuru. Hanyuma Yezu arabajana gushika i Betaniya, agaranzura ibiganza arabahezagira. Akibahezagira abasigaho yurira mwijuru. Bahejeje kumusenga basubira i Yerusalemu banezerewe, baguma mw'isengero baninahaza bahezagira Imana. Nitwakirije yompi iyi nkuru nziza ya Kristu.
Bavukanye ntore z'Imana, kuri uyu munsi nk'uko twamaze kuvyibutsa mu ntango, turiko turahimbaza umunsi mukuru wiyurira mw'ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristu, asubira mw'ijuru mu buninahazwa bwa se wiwe, maze akicara iburyo bwa se wiwe mw'ijuru. Ascensiyo kivuye mw'ijambo ry'ikilatini ascendere, gisigura kuduga. Umukama wacu Yezu Kristu mu bubasha bw'izuka ryiwe yaraduze mw'ijuru, asubira mu buninahazwa bwa se. Yari yaramanutse hano kw'isi, ariko araduze mw'ijuru, asubira iyo yazananye iwase mu buninahazwa bwa se. Ascensiyo ni umunsi mukuru uri mu minsi mikuru ya Pasika. Yezu Kristu yazutse mu bapfuye, asubira mu buninahazwa bwa se. Ntagaruka muri bwa buzima busanzwe atarapfa ku musaraba. Yinjira mu buninahazwa bwa se, abandanya urugendo rwiwe agashika mu buninahazwa bwa se. Arinjira rero mu bundi buryo bwo kubaho atari nka bumwe busanzwe imbere yuko apfa ku musaraba. Tugarutse rero ku bisomwa twashikirijwe mu gisomwa ca mbere, igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kiratuyagiye ingene Yezu yuriye mw'ijuru. Yuriye mw'ijuru ahejeje gusubira guha umuhango ukomeye abigishwa biwe. Uwo nawo si uwundi n'uwo muzo wa mutima mweranda. Arabemereye yuko atagiye guhera hariya, ahubwo agiye kubahangurira iyo muhango wo kubarungikira wa mutima mweranda tumaze iminsi twumva atuyagira mu bisomwa vyo muri iyi minsi ya Pasika. Uwo mutima mweranda niwe rero azoheza agasozera neza igikorwa Yezu yatanguye mu bigishwa biwe, akabatahuza amajambo yiwe neza, akabatahuza imigambi ya Data, akanabahindura akabagira ivyabona vy'iyo nkuru nziza gushika bayitware ku mpera z'isi. Bavukanye ntore z'Imana, ngiyo rero insiguro ya mbere ya Ascensiyo. Yezu yuriye mw'ijuru, ntagenda kurambya hariya mw'ijuru ngo yimerererwe neza agira ati naratsinze urayijewe narahejeje hasigaye ivyanyu. Ntameze nka yanka ngo imaze kuvyara muci yagize itahanje ndahejeje ngo hasigaye aho umwungere. Ihibambewe Yezu nta na gato yiyumvamwo yuko umenga asize isi yonyene, yisubiriye hariya kuryoherwa, kuruhukirayo, yaronse itsinzi, isi nayo ntaco bagipfana ayisize ngahuko. Ihibambewe ahubwo Yezu mukurira mw'ijuru sukugenda, ahubwo nukuza mu bundi buryo bwo kuba hafi y'ino si yakunze, akihebera, akayisesera amaraso yiwe kugira ngo ishobore gushikira urukiza rw'ibihe bidahera. Ntarota rero ayisiga yonyene, ahubwo Yezu yuriye mw'ijuru aba hafi yacu gusumvya uko yari hafi y'abigishwa biwe bamubona atarapfa ku musaraba. Yezu rero mukurira mw'ijuru ahubwo ashaka kuba hafi y'umwe wese. Asubiye mu buninahazwa bumutuma ashobora kuba ahantu hose mu mwanya umwe, kandi bose bakamushikira, mbere no ku mwanya umwe aho babishakiye hose. Iyurira mw'ijuru rya Yezu riramuduha hafi yacu gusumba. Ukurira mw'ijuru kwa Yezu ariko kandi kuraduhamagarira ubutumwa, kuradutumirira natwe gushinga intahe, kuko iryohera mw'ijuru rya Kristu ryugurura igihe gishasha caho ekleziya itangura ironse mutima, igaca yinjira mu butumwa bwo kumenyesha urukundo Imana yagaragaje kuri zina muntu wese muri Yezu Kristu umwana wayo yapfuye akazuka akurira mw'ijuru. Iyurira mw'ijuru rya Yezu Kristu ryugurura igihe ca mutima mweranda n'igihe c'ekleziya, igihe ciwawe cawe muvukanye na mutima mweranda. Bavukanye ntore z'Imana, nuko rero Ascensiyo muri aya majambo y'Imana iratweretse yuko harimwo umuhango, ukuronka mutima, ariko kandi no kuronka ubutumwa dusangira na mutima muri ekleziya. Ascensiyo rero iratwibutsa umuhango wa nyuma Yezu yaduhaye, igaheza ikadutumira kwiyugururira gose igikorwa ca mutima mweranda kugira ngo koko Kristu abe muzima muri twebwe. Yezu yuriye mw'ijuru kugira ngo ashobore kuba muzima muri umwe
biciye mu bubasha bwa mutima we mweranda. Ntagitangirwa n'igihe n'ahantu ari hose, arashaka na wewe muvukanyi kuba muzima muri wewe biciye mu bubasha bwe bwa mutima mweranda. Niho rero gutyo mu kwakira uwo mutima dushobora natwe kubaho muri ino si dusa n'abitegurira kuzomuhamvya natwe muri ubwo burinahazwa bw'ijuru yaroyemo, akagenda kudutegurira ikibanza hafi yiwe. Kugira ngo tugishikemo nuko dutegerezwa kudafata minenegwe ubu buzima bwacu, tukabuzirikana mu bwenge no mu bubasha bwa mutima w'Imana. Umunsi mukuru wa Asansiyo ni ireme rikomeye ku mukristu, kandi ko mu rugendo rw'i hano ku isi, rwa rugendo tuzi rurimwo amageragezwa menshi, rurimwo inyosha mbi, rurimwo gutsitagurika tugwa mu vyaha, rurimwo guhushagirika kwinshi, kubwo rugendo kumenye kwizigira umukama rwamaze kugururirwa inzira y'umuharuro, yuko uwizigiye umukama naho yogwa vyuka niyamwumirako azoteba ashike heza, kuko hariko harategurwa n'umushobora vyose, uwatsinze vyose, ubaganza vyose, afise ububasha kuri vyose. Ni igiki co kubuza gushikayo kiretse wewe wenyene wanse gushikayo? N'ayahandi ho ibikugwanya, ibikuremera, ibigomba kukuzibiranya yarabitsinze. Yezu Kristo yapfuye akazuka, nta na kimwe co kubuza gushika mu ijuru, nta na kimwe co kubuza gushika muri ico kibanza ciza c'uburuhukiro, kiretse wewe nyene ari buvyanse, kiretse ari je ndavyanse ubwanje, ariko we iyo nzira yarayiguruye imbere yawe. Nta n'umuntu mbere ashobora no kukubuza, kiretse wewe nyene ari we wanse kwakira ukuboko duhaye. Mwizuka ryiwe Yezu Kristo aratubwira ko agiye gutegurira ikibanza umwe wese. Ntihagire rero wo kwibaza yuko ari igicibwa, naho yoba yarashikiwe n'ibingana gute, nivyo ntibishobora kukuzibira igihe wogaruka ugaheza ukagarukana umutima kuri Yezu Kristo yapfuye akazuka. Araheza akakugurura inzira ngo kuko yazutse, ngo ikigongwe c'ibicumuro cigishwe hose, yuko mu kuzuka kwiwe yugururiye inzira zina muntu wese, kandi ko igicumura gitsinze n'urupfa rutsinze, atacobuza umuntu wese ashaka gushikira data kumuhamvya mw'ijuru yari. Anaco gituma tumvise ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ribidusubiriramwo yuko ngo twugururiwe inzira nshasha, ngo ubu noneho ngo yaraserutse rimwe rizima, ubutigu bugeze, kugira ngo aranduze igicumura inkuka yiwe. Nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma bagaseruka mu rubanza, niko na Kristo amariye kwitanga rimwe rizima ngo akure ibicumuro vya bose, azoseruka ubwa kabiri atazanywe n'igicumuro, ariko azanywe n'abamuroreranye igishika ngo abarokore. Tuzi neza yuko dushobora kwinjira mu ngoro aho Yezu yadutanze rero, kubera amaraso ya Yezu, ngo duciye muri ya nzira nshasha kandi nzima yaduciriye. Inzira nshasha kandi nzima yaduciriye muri wa mukingo w'impuzu umenyesha umubiri wiwe. Turumvise rero yuko inzira yarayiciye, yarayuguruye, ariko kandi ngo yayiciye muri wa mukingo w'impuzu ngo umenyesha umubiri wiwe. Wa mubiri wiwe kandi umenyesha ekleziya, wa mubiri wiwe akayobera ekleziya. Ingene muri ekleziya twugururiwe inzira na Yezu Kristo yukudushikana hafi yiwe iburyo bwa data. Nihagize ati rero ngo nuko rero ngo nitwegere dufise umutima utagira gahemo, dufise kandi ukwemera gushemeye, ducucagiwe ku mutima, tuvanywemwo ibitwagiriza kabi, kandi twuhagiwe ku mubiri n'amazi aducyorora. Akadutumirira uyu mwanditsi mweranda kugumya yo mizero tudatirigana, ngo kuko waduhaye uwo muhango akwiye kwemegwa. Yezu rero yazutse mu bapfuye akurira mu ijuru, aradutumira kwamana uwo mwizero wo kugumya umutima wacu werekera mu nzu kwa data mu ijuru. Iyo ni intumbero ikomeye ya mbere dukura muri Ascension. Intumbero ya kabiri ni yuko rero niko dutegerezwa kubaho tugumya uwo mwizero wo guhoza umutima wacu mu nzu kwa data, ariko ibirenge biri hano ku isi, tukiyumvira tugatunganya ubu buzima
tutarabisi ariko tunywanye n'uyo mutima mweranda Yezu Kristu yaduhaye yuriye mu ijuru kugira ngo adufashe gutunganya ubuzima bwacu mu ntumbero y'umukama. Gutyo tugaheza tugashingira intaho urukundo rwa Kristu, tukitwararika kureka ngo uyo mutima mubasha bw'urukundo rwa Kristu adufashe kwama ivyamwa bihimbara data. Sozere bafukanyi, umwe wese ndamutumirira kwakira neza ubutumire duhawe mu maparuwase yacu bwo guheza tukicarana natwe mw'isenakuro n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ngo twitegurire umukama atugirire Pentekoti shasha. Ni nshasha kuko umukama ntasaza, yamaza yuzuye ubwiza budusubiza itoto. Inema za mutima mweranda zidusazure aho igicumuro cadusazishije, aho imyiheburo iyi niriya y'ivyo ducamwo yadusazishije. Mukama turungikire mutima wawe mweranda kugira ngo asubira twegeranye mu bumwe, na cane cane twebwe abarundi uyu munsi dusanzazwa na vyinshi. Ese ivyo vyose biduhanze aha mu gihugu cacu bitotwibutsa ca ciyumviro, ca cifuzo nkora mutima kiri mu mutima wawe, ubumwe bw'abana bawe bose. Dukize kugusogota mu mutima mu gusanga tubiwa amacakubiri. Mu bubasha bw'ibira ryawe mw'ijuru nusanzaze imbuto mbi zose z'amacakubiri, z'urwanko n'inzigo, imbuto mbi zose z'inda ndende, akarenganyo, uguhonyangana n'akagaye. Tsinda imbuto y'inabi yose mu mitima yacu, eka mbere no mu mibiri yacu. Uduhe kubaho muri ino si tugenzwa na mutima wawe mweranda, ibirenge biri hano kw'isi ariko agatima kacu kaguma kotera akazuba mu ngoro kwa data mw'ijuru iyo Kristu yadutanze. Amen. Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Amen.